abane nawe. Eka amahoro y'Imana abane na buri muntu umwe wese ari muri kino kibanza. Hama rero n'umunsi tugiye kurabira hamwe ikigwa kivuga ngo hagati y'isabato na Ijuma nuwuhe munsi Imana yatoranije nk'ikiruhuko kandi nk'itegeko ry'Imana. Uwo munsi rero niwe tugiye kurabira hamwe. Rero tumaze kuvuga isabato, icambere cyo tuza gukuramo hano nuko isabato atari umunsi wo gusengako, ahubwo ari iki? Ahubwo ari umunsi w'ikiruhuko. Kubera yuko buri munsi buri muntu wese yubaha Imana, arasenga, haba byutse, haba agiye kuryama, ndetse n'undi mwanya wose yatoranije kugira ngo azarasenga ku Imana. Rero uyu sabato tugiye kuvuga ngaha ntabwo ari umunsi wo gusenga ko gusa, ahubwo tugiye kuraba ko ari umunsi w'iki? Ko ari umunsi w'ikiruhuko. None uwo munsi nyimba ari umunsi w'ikiruhuko Imana yatanze, none uwo munsi nyene wabayeho kubera iki? Niyo mpamvu Imana yaba yaratanze uwo munsi kugira ngo ube musomaji. Nyimba turi kumwe ndabira Mariko ikigabane cya 2 umurongo wa 27. Twumve mbega isabato yabayeho kubera iki? Kuko isabato yabayeho turabira ikigabane cya 27. Ego ikigabane cya 2 umurongo wa 27. Kandi arababwira, undi wese ariko arabwira abantu gatika, kandi arababwira ati sabato yabayeho kubw'umuntu, ati sabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu siwe yabayeho kubw'isabato. Ariko umuntu siwe yabayeho kubw'isabato. Kumbe rero Imana yashizeho isabato kugira ku mpamvu z'ukugirane, ku mpamvu z'uko umuntu ariho. Iyo umuntu atabaho isabato ntiyari kugirane, ntiyari kubaho. Rero bisigurike yuko wowe muntu uri kuranyumviriza, uri muri kino kibanza, cyangwa uri ahantu hose iri jwi ririko riragushikira, cyangwa ababikurikirana ku mbuga nkoranyambaga bose baza gukurikirana kino cigwa, isabato iriho ku bwabo, isabato iriho ku bwabo buri kireba muntu cyose kiri hano. Ikibazo rero twaca twibaza, nyimba isabato yabayeho kubw'umuntu kandi umuntu nabeho kubw'isabato, none kubera iki isabato yabayeho kubw'umuntu? Musomaji ndabira Ezekiyeli ikigabane cya 20 umurongo wa 20. Turabe mbega niyo mpamvu isabato yaba yarabayeho. Twamaze kubona neza yuko isabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu atari we yabayeho kubw'iki? Kubw'isabato. Rero nyimba isabato yabayeho kubw'umuntu, irafise n'impamvu yagizene, irafise n'impamvu yaziye. Musomaji 20 havuga ngo ego mweze amasabato yanje. Imana irabwira abantu bayo ati mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati, abe ikimenyetso. Tubonye neza yuko hatubwiye ngo mweze amasabato yanje. Ugiye kubandanya urabona neza yuko Imana yavuze ngo abe ikimenyetso hagati yanje namwe. Kumbe rero igihe cyose tugeze ku isabato twibuka yuko Imana ari iki? Imana ari umuremyi. Kubera yuko Imana niyo yaturemye, imaze kuturema ikiraduha itegeko ry'uko dukwiye kuruhuka umunsi wayo w'isabato. Rero ikibazo twaca twibaza ngaha, mbega iyo sabato yabayeho ryari? Check sound. DJ rekebisha vyombo, muhadhara uendelee vizuri tafadhali. Asante. Ego tumaze kubona neza yuko isabato Imana yayitanze kugira ngo ikimenyetso hagati y'umuntu nayo. Rero nyimba Imana yayitanze kugira ngo ikimenyetso hagati y'umuntu nayo, isabato yatanguye ryari? Musomaji ndabira itangurira ikigabane cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Turabe mbega isabato yabayeho ryari? Niyo duca tumenya neza yuko Imana yatanze iyo sabato ku mpamvu iyi. Haravuga ngo ego Imana yeza umunsi ugirindwi. Imana yeza umunsi ugirindwi. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimo byose by'isizi. Banza ugezaho tubona neza yuko Imana ngo yeza umunsi ugirindwi. Aha rero icyo gihe Imana yeza umunsi ugirindwi badusomeye ngo ijuru n'isi binonosorwa kuremwa. Mu yandi majambo rero icyo gihe uwo munsi wezwa hari igihe cyo mu iki? Cyo mwirema. Musomaji ego bandanya. Ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo byakoze. Ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo byose
yakoze iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi nuko Imana ihezagira uwo munsi mwumvirize aha rero Imana yararemye imaze kurema mu minsi 6 hagera ku munsi ugira indwi hamaze kugera ku munsi ugira indwi rero Imana yanonosoye ibikorwa byayo byose yakoze imaze kubinonosora rero ngo yaciye ihezagira uwo munsi iraweza izina ry'Imana rihabwe icyubahiro amen. aha rero tumaze kubona neza yuko ikigwa cyacu kivuga ngo hagati y'isabato na ijuma ni uwo munsi Imana yatoranije kugira ngo ube ikiruhuko kandi nk'iki nk'itegeko ryayo. Rero tumaze kubona neza yuko ibwa mbere isabato yabayeho ku bwa kiremwamuntu, sivyo? Isabato imaze kuba ku bwa kiremwamuntu twabonye kandi yuko iyo sabato nyene Imana yayitanze kugira ngo ibe ikimenyetso hagati y'ikiremwamuntu nayo, sivyo? Rero bimaze kugenda uko rero twaciye tubona neza yuko Imana nyene yatanze iyo sabato uhereye mu irema. Bisigurike rero icyo gihe Imana yatangiye iyo sabato nta bwoko kanaka bwari bwabeho, ahubwo hariho ikiremwamuntu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. None aya majambo tuvuze mbega Korani yashingire nayo ko tuyakura muri Bibiliya? Musomaji nipo ndabira Korani ikigabane cha chindwi umurongo wa 54 turabe mbega yuko ibyo twako turavuga byose ko twako tubikura muri Bibiliya, mbega na Korani yabishingire nayo? Kubera yuko aha turi ngaha hariho abakristo n'abayisilamu, niyo twasanga ibyo twigisha bihuriza hamwe mu hagati y'ibyo bitabo bibiri Korani na Bibiliya, uko kuzoba ariko kuri. Rero abantu muri ngaha mwese mukomeze gukurikirana kugira ngo mwebwe ubwanyu mwitoranirize ukuri. Musomaji ikigabane cy'indwi yego umurongo wa 54 haravuga ngo yego hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu atanyeka Imana yanyu banaya aliyeziumba mbingu na ardhi, mbona yaremye isi n'ijuru kwa siku 6 mu minsi 6. Kumbe rero twabonye yuko Imana yanonosoye kurema ku munsi ugira indwi. Muyandi majambo hari iminsi 6 yari yagizene yari yayibanjirije. Mu gihe rero iyo minsi yari yayibanjirije tubonye yuko Korani ivuga itweretse kandi yuko watangeka Uhoraho n'Imana yacu yaremye ijuru n'isi mu minsi ngahe? Mu minsi 6. Rero aha rero cyo tubibona neza yuko na Korani irabishingira nayo yuko Imana yaremye mu minsi ingahe? Mu minsi 6. Rero imaze kurema mu minsi 6 bisigurike yuko hariho n'umunsi ugirane n'umunsi ugira indwi. Musomaji bandanye tumva icyo avuga. Panaendelea kisha akatawala juu ya arshi yake. Nukuvuga ngo tubonye neza yuko Korani tubwiye ngo Imana yaramye mu minsi 6. Hama rero imaze kurema muri iyo minsi 6 ikiragirane iricara iragirane iraganza. Rero ikintu cyo cyatumye n'Imana iza kubibwira Abisirayeli, ibibwira Abisirayeli ntabwo yabibahaye nuko ari ikintu itanze ubwo nyene. Tugiye nkuko tubisanga mu gitabo cyo kuvayo muri Bibiliya, kuvayo ikigana cya 20 umurongo wa 8 niyo tuca tubibona neza. Imana imaze guha amategeko Abisirayeli, ntabwo iri jambo isabato barayibukijwe. Ntabwo Imana yabwiye ati muziririze umunsi w'isabato, ahubwo yavuze ngo mwibuke. Muyandi majambo icyo ni ikintu cyari gisanzwe kihari, nkuko twabibonye neza yuko mu kurema Imana yararamye mu minsi 6, hama ku munsi ugira indwi iraruhuka iraweza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Musomaji duye nyandiko kugira ngo abari ngaho bose bavyumvire yuko Imana ijya guha amategeko Abisirayeli hageze ku kintu cy'isabato barayibukijwe, ariko ntabwo yabwiye ati muyikore umenga ni ikintu gishasha. Wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Wibuke kuziriza umunsi w'isabato mu minsi 6 uzukore abe ari ukora mu bikorwa byawe byose. Mu minsi 6 uzukore abe ari ukora mu bikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugira indwi ariko umunsi ugira indwi niyo sabato yanje. Niyo sabato yanje bazugezaho. Tumaze kubona neza yuko kandi twabonye yuko Imana
Imana yaremye ngo mu minsi 6 hama inonosora ibikorwa byayo byose ngo ku munsi ugira indwi. Rero uwo munsi ugira indwi ntabwo twari turonka iki izina ryayo, ariko nkuko tuyibonye ngaho tubonye ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Kumba wa munsi ugira indwi Imana yawise iki? Yawise isabato. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Rero cha tubona neza nkuko tugiye kubisoberwa Abisirayeli Imana yabwiye ati mwibuke kuziriza umunsi w'isabato. Bisigurike n'igihe batari bwo baze isabato yari isanzwe girane, yari isanzwe iruka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Musomaji ndabira Qur'an kigane cha 47 ikigabane cya 4 umurongo wa 47 turabe mbega Qur'an nayo itubwira uwo munsi ko ari uwahe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. 4:47 haravuga ngo ego 47 haravuga ngo ego enyi mliopewa kitabu yewe mwa bitabo aminini tuliyoteremsha mwizari ivyo twabamanuriye yanayosadikisha yale yaliyo nanyi, ashigikira yandi mwari mugizene yandi mwari musangano, kabla hatujazigeuza nyuso tutarahindukiza mu maso hanyu tukazipeleka kisogoni, tukahindukiza kugira ngo habe inyuma au kabla ya kuwarani cyane imbere yuko tubahana kama tulivyoalani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi, nuko twahanye abantu bononye ubweranda bwa Jumamosi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Na amri ya Mwenyezi Mungu kandi itegeko ry'Imana ni lazima kufanywa, ni ngombwa rikurikizwe. Ikigwa kivuga ngo hagati y'isabato na Ijuma nuwuhe munsi Imana yatoranije n'ikiruhuko kandi n'itegeko ryayo. Tumaze kubona neza yuko muri Qur'an hatubwiye yuko abahawe igitabo baramenyeshejwe, bamaze kumenyeshwa bavuga ati imbere yuko babwiwe kwemera ibintu, bamaze kubwirwa rero babwiwe ati imbere yuko tubahana nkuko twahanye abantu bononye ubweranda bwa Jumamosi. Kumbe rero tumaze kubona neza yuko iyo sabato rero iri kuri Jumamosi nkuko Qur'an ibivuze, kandi mu itegeko ry'Imana ni ngombwa rigirene, ni ngombwa rikurikizwe. Kumbe rero nkuko umutwe w'ikigwa uvuga ngo hagati y'isabato na Ijuma ni wa munsi watowe n'Imana kugira ngo bikiruhuko kandi n'itegeko ryayo. Bica tubibona neza yuko isabato niwo munsi watowe n'Imana kugira ngo bikiruhuko kandi ugirene kandi ube itegeko ryayo. Rero abantu muri ngaha mwese muca muvyumva rero inyishu y'umutwe w'ikigwa wamaze kugirane, wamaze kuboneka. Musomaji ndabira muri Balwani Qur'an Balwani kigana cya 2 umurongo wa 65 turabe mbega hoho hoba havuga gute. Nyarutsa 65 haravuga ngo ego na hakika mlikwisha yajua atangeka mwaramaze kumenya yale yaliyo miongoni mwenu, amwe yari muri mwebwe waliovunja, bamwe bari muri mwebwe bononye isabato, waliovunja sabato, abantu bononye isabato. Kumbe rero mu gice twaje gusoma twabonye ngo abantu bononye ubweranda bwa Jumamosi, sivyo? Ubu rero muri ico kigabane dusomye tubona neza yuko iyo Jumamosi ari iki? Ari isabato, riswe ngo isabato bandanya siku ya mapumziko umunsi w'ikiruhuko. Kumbe mu kigo cyacu harimo ngo hagati y'isabato na Ijuma ni uwo munsi Imana yatoranije kugira ngo ubikiruhuko. Turamaze kubona muri Qur'an yuko ivuga yuko isabato ari uwo munsi w'ikiruhuko bandanya Jumamosi, na tukawambia kuweni manyani wadhalilifu. Kumbe abantu bononye ubweranda bw'isabato ngo bace babwirwa ngo ni mube inkende zikengeretse. Mu yandi majambo rero umuntu wese atubaha isabato abwirwa ngo yashizwe muri ico gitigiri cyabaye inkende zikengeretse. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Rero
tutiriwe turaja muri byinshi turabona neza yuko isabato ari uwo munsi watoranije w'ikiruhuko kandi ari uwo munsi uhari n'itegeko ryayo. Rero tugarutse ku munsi Ijuma, uwo munsi Ijuma uraraba muri Korani agahera ku rupapuro rwa mbere akagenda ku rupapuro rwa nyuma uza gusanga ari umurongo umwe wonyene ubivuga, kandi mu gihe rero ari uwo murongo ubivuga ntabwo uwo murongo ubivuga yuko ari uwo munsi abantu bakwiye kugirane bakwiye kuruhukako, ahubwo uwo murongo uhamagarira abantu bizera bacishije muri Korani yuko bakwiye gukora, ariko hageze isaha azana ivugira ko bagaca bagirane bagenda ahantu hatoranije kugira ngo basengere izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amena. None tumaze kubibona uko mbega ku bantu bemera Yesu, mbega Yesu we yaba yaruhutse isabato musomaji? Somera Luka 4 kigana cha Luka ikigana cha 4 umurongo wa 16 turabe mbega ku bantu bemera Yesu, mbega Yesu we yaba yararuhutse isabato? Luka 4:16 haravuga ngo 16 ego aja i Nazareti iyo yakuriye. Kwa Nazareti iyo yakuriye yari Yesu. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi. Yinjira mu isinagogi nkuko yamenyereye ava hasi ngo asome. Nkuko yamenyereye ngo ava hasi asome. Kumbe rero na Yesu mukamenyero kiwe igihe cyose isabato igeze yamagenda mu isinagogi kugirane gusenga. Hagati y'isabato na Ijuma ni uwuhe munsi watowe n'Imana kugira ngo ibikiruhuko kandi n'itegeko ryayo? Ku muntu akurikirana neza inyishu yamaze kugirane yamaze kuyikuramo, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Usibye neza gusa nabo mu bwoko bwayo bose barubaha isabato musomaji nipo ndabira Luka ikigana cha 23 uhere ku murongo wa 53 ubandanye. Rero nukuvuga ngo Yesu wenyene ubwiwe tubonye yuko kara kamenyero kiyo kukigirane ko kubaha isabato. Rero no mugihe kara kamenyero kiwe abo mukibana bose baragirane baruka isabato yashitse 53 haravuga ngo ego arakibambura kicyari kiziga cha Yesu akizingira mu muzi yera agishira mu mva yimbwe mu bitandara wagishira mu mva yimbwe mu bitandara manzi ugezaho. Aha rero hari umunsi Yesu abambirirwako, rero uwo munsi atanyeka abantu mwese mumaze kumva iby'inkuru za Yesu uwo munsi muragizera, uwo munsi murawuzi sivyo? Uwo munsi rero niho haje umuntu aza gusaba ikiziga cha Yesu warakibambura agishira mu gitambara cyera. Iyo nkuru uyibandanije uza kubona neza yuko hariho abagore bakurikiranye neza kugira ngo barabe iyo Yesu aza guhambwa. Bamaze gukurikirana rero niyo baciye bagirane babona ahambwe, ariko turi kurabandanya usoma ubona neza ngo wari munsi yo kwitegurira isabato igirishike. Kuri uwo munsi rero abo bagore kubera ko hari umunsi wo kwitegura isabato igirishike ntabwo bakurikiye ujya muntu ngo baze kumufasha guhamba Yesu, ahubwo tubona neza ariko inkuru ivuga baciye basubira inyuma bategura ibimata neza n'amavuta atamirana. Somera nyene ku murongo wa kigana cha 24 umurongo wa mbere havuga ngo ego kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva ngo baja kuri yamba bajanye bya bimota neza. Kumbe rero abantu bagiye uwo munsi Yesu yabambiriweko ari uwo munsi baje bamuhambirako abagore baramukurikiye, ariko kubera wari umunsi wo kwitegurira isabato yagomba ishike ntabwo babandanije kubera base kuzirura isabato, bagiye basubira inyuma bategura ibimota neza n'amavuta atamirana. Tubona neza yuko muri Luka n'ikigana cha 24 umurongo wa mbere ngo kuwa mbere w'iminsi indwi. Rero abo bagore ngo baciye baza sivyo bamanje kugenda bararuhuka isabato ivuyemo ku munsi wakurikiyeho niho baciye bagenda kugira ngo bakore ibyo bategerezwa gukora
kijya gihe ariko nuko isaha yajigirane yaciye bashikako izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka ndasaba kugira ngo mukomeze kumviriza amajambo avugirwa hano ndetse muyashire no ubwonko kugira ngo mikurire mu kuri kwayo Imana ibahezagiye. Amen. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa islamu takbir. Allahu akbar. Je narinzi ko bakaziri babivuyemwe iby'isabato bacaye bandanye. Nenze ko babihevye kera kaziro cabirimo nawe. Nawe wari chef wabo warabihevye. Sinteba rero ngira ngo duhuye nabo keshi cyane barabizi bamwe twarabihevye ibyo by'isabato reka duhe umwarimu yabinonosoye kugira ngo ashike ngaha hanyuma amwigishe ariko ukubite buke bukaracara umwana na Bibiliya ngira ngo ni kwivuga muraza kubyivuganira sinigisha ariko ndazi yuko ku nyandiko abavandimwe nabonye zirabaroka reka uze ubasigurire neza kuje ni sabato nenze ko babihevye none bacumiye ku isabato. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakirisa amahoro y'Imana bane namwe. Dayo mushaka. Imbere ko nigisha nubu naca hano urujya mushikanje hajya. Kuko ndabona n'ivyanditse vya Bibiliya ntibakivyemera. Igituma ndabivuze Timoteyo wa mbere 2:9 so inyandiko. Timoteyo wa mbere 2:9 hagira hati. Hagira ngo iki? Kandi n'abagore nyene. Ego ndagomba ko bambara imyambaro biberanye. Ndabona yaberewe no mu mutwe yagize agatambara Imana biriko biraza ni bukewe. Bagenda n'isoni badahugumba. Kandi badashazisha gusima imicatsi. Aho nyene ku 10. Zahabu. Umugore yigatekereje. Burya rero abakobwa uzuri gutekereje apana kuzanga we kurasoma Bibiliya. Agamburuka rwose. Ariko sinkundira umugore ko yigisha. Imana nikundira umugore ko yigisha. Canke ko aganza umugabo. None abagabo bari bicaye hagera namaze gusoma ari. Ariko atekereze. We icarutuze wigi. Cyo by'abagore cereza. Niba abantu bintango ko kazibika isake mu bukirisi rabika. Aho rero. Ikigo cy'uno munsi kiravuga ati hagati y'isabato na Ijuma. Nuwo munsi w'ikiruhuko kweli Imana yashizeho si sawa? Yego. Nuwo munsi w'ikiruhuko yego nk'itegeko ry'Imana. Nk'itegeko ry'iki? Ry'Imana. Icyambere jewe nk'umwisilamu iryo tegeko ntirindaba. Nanje kuba iryo tegeko ritandaba mwarimu henda guha akarorero n'abanyene nyimba bari bazi ko baremwe n'Imana kuko iryo tegeko ntiribaraba jewe ngahamara mutuzurira kabotse nk'uburyo ukambwira ngo nduhuke nkabanzi iby'Imana yavuze muri Bibiliya ikirema abantu jende batangara cyane itanguriro 3:15 kugenda weke ko muvyo muri bo navyo muzi. Igitabo cy'itanguriro 3:15. Naam. Inyandiko igira iti yego nzoshira inyankane hagati yawe n'uyo mugore. Yego ni hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe. Yego nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Bandanya. Kandi abarira uwo mugore ati Imana ibwira uwo mugore zogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda. Rindira ko mwumva Imana yabwiye ngo muruhuke nk'ikiruhuko ubeje hajya muri maternité ntibazovyara abakirisu uzokwa muvyara abantu babara hajya bazovyara bariko baratwenga kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota ubabasaba togeze umunsi w'isabato mwere mwipfuza abagabo banyu mucamuru nawe azokuganza abarira Adamu nawe ati acabwira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya kugitina nina nakubujije uzaniye isi umuvumo uzohora urya ibirivuyemo ugize gute ubibiriye icuya none ngo jya kuryama singa murajya kwisabato bega nimba muzi ko murya icyagezwe cy'Imana cyarafuswe ekada ikintu kinanyaza ari kuri bano bagabo yaciye agenda mu kuvayo 200 ngo mabwirizwa y'Imana ngo urabona ngo 200 mu mabwirizwa y'Imana 208 kuvayo 208 mwumvirize neza hagira hati wibuke kuziririza umunsi w'isabato aba baca baragidira ngo y'abasabato si sawa ikibazo amabwirizwa Imana yatanze ni igisabato gusa ekada harimo ibwirizwa ngo ntugasamba ko atarushengero numva ngo rushengero rw'abantu ugasamba niryo nirikomeye sindumva idini ryitwa ntugasambane uraryumva
uramaze kumva idini ryitwa ngo ntiwibe eka iryo rihambaye kweri ariko abajama bacu hano baca bumira kw'iryo ry'isabato batanahawe atari n'iryabo ritanabaraba ngiryo bumiyeko bahise mwiri bemerera ubunebwe kuko Imana yabwiye Mose wibuke ntiyavuze ngo mwibuke yabwiye Musa ikibazo murimwo gusubira mu byagezwe 5:15 fanya haraka igitabo cyo gusubira mu byagezwe yego gabane cya 5 umurongo w'15 inyandiko igira iti igira ngo iki nawe 5:15 yarutse mwarimu nagezeyo kandi nawe uze wibuke yuko wari mu buja ngo wibuke ko wari mu buja mu gihugu cya Egiputa jewe uhoraho Imana yawe nagukujeho ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye ego nicyo cyatumye jewe uhoraho mbikugera kuziririza umunsi w'isabato kubera bari mu buhungi mwebwe mwahungiye bwatore itegeko ribaraba mwebwe ngira bari mahama none umuntu ari mu gasho umuntu ari mu buhungiro amategeko amugenga nico kibara widegemvye wapi mu buhungiro utegeza guhabwa injya utega intoki kuko nta bwigenge uba ufise abantu bari mu buja kwa Farawo bari mu buhungiro Imana ibaha amategeko y'impunzi none mwe muri impunzi batubwire twebwe rero bituraba rero bagije ngo umunsi wo kuruhuka mbega ndakwibaritse no kuruhuka kurya no kuruhuka gukora iki kubera iki mwari muvuze ayo majambo nta mwisilamu yagiye mu buja kwa Farawo nta n'umwe ni nacyo gituma isabato ntimuramu mwisilamu cyangwa undi muntu atigeze aja mu buja kwa Farawo ayo n'amategeko yawe ari mu buja kwa Farawo mwebwe ntabaraba nicyo gituma twagenda no mu vyandiko tuza gusanga atani isabato mushoboye kubera kibazo cyo mwarimu kweli twebwe abayisilamu wabivuze neza ngo ku munsi wa Ijuma ngo abayisilamu turekuriwe gusenga ngo iyo bahamagaye ngo rugaca tugira gute twigira ku kazi reka n'umurongo nawe watanze ni 6:2 Qur'an banze umusomere kwanza twebwe abayisilamu byo ntibituraba byo kujya kuruhuka oya nimuna bituzane mwe tunabemerera wapi kabisa oya kuri kw'Imana inasema ivuga ngo iki baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim enyi muri amini ikorani kitubwira Imana ikatubwira iti yemwe mwebwe mwamaze kwemera yego kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijuma niumva umuhamagaro w'isengesho ku munsi wa 5 nendeni upesi kumtasha Mwenyezi Mungu tubatwibereye ku kazi kuba Imana yavuze ngo muzorya mugize gute murushe twebwe nta kuntu twoza kubesha ngo twere gutangira so tutakoze twaba turi anjanja twaba twiba turangije gukora twumvise umuhamagaro duca twigira buke kuri nahazohora Imana rugira byose nacho ni biashara ico gihe ni biashara kuradana duchwagarika kufanya hivi gukora ibi ni bora kwenu ikiwa mnajua ni vyiza cyane mwebwe muze kuba mubizi basi fanyeni nitubikore na itakapokwisha sala isengesho riheze tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu duca dukwiragira mu mpande zino z'isi turondera amafunguro Imana iduhere na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi kandi ugaca tugaturira hazora Imana rugira byose nabo ngo bugenda kuryama eka bari bagore mu buhungiro Imana yabahaye ropo ko bari barushe eka barafise mu ruho ko bari mu bibazo bari ko bava kwa Farawo bagenda mu gihugu cy'isezerano Imana irabati abantu bazopfira mu nzira kandi abaheropo bararushe twari turushe mwe muvuye dufise ingufu turakora kugira ngo turye twagize gute twakoze Bibiliya nayo kivuga ngo iki mbega hari umunsi wo gusenga wo kuruhuka Tesalonike 2:5-11 ndabe aba baremera Bibiliya cyane barayipinga Tesalonike 2:5-11 yagira ngo iki inyandiko igira iti musenga ubudasiba yemwe twebwe abayisilamu ni 5 ku munsi ntidusiba kila siku dusenga ubudasiba uwo munsi wo kuruhuka nawe uzi kuzopfa ryara uruhuka ngirindi minsi wabo niyo gukora ibyaha rindi rero mwarimu acagenda muri Bibiliya atanga itanguriro 2-3 soma iyo nyandiko yamukosore kamwe ku kandi iyo nyandiko mbere byose irabiheza kandi yuze kuba umunyabwenge iyo nyandiko nayo wari gusoma soma iyo nyandiko 2-3 havuga ngo iki nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza ngo nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza ikibazo ko Imana yejeje umunsi w'indwi iyindi minsi yayiremye ipfumye yarayipfumye Imana rikirarema yaremye ibintu bipfumye mu nyumiza kubyeza bandanye ndaje umwe
icitanga umindi yari ipfumye bandanya turabandanya kuko ariwo Imana yaruhukiyeko kuko ngo ariwo Imana yaruhukiyeko ibikorwa byayo byose ikibazo none nk'umuntu yakoze ijya modoka ayihejeje ariko bananya koriye wewe washaka cakori kwiyo modoka nyene wowe tuvuga ngo yaruhutse canke yahejeje komeza mwarimu ndamusigure havyo yumva harabandanya ego ibikorwa byayo byose yaremye ivyo yaremye kandi yakoze ego aya niyo mamo y'ijuru n'isi ego igihe vyaremwa umunsi uhoraho Imana yaremeye ku ijuru n'isi kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi nta nakatsi ko ku musozi kari bwabeho kuko uhoraho Imana atari bwarekurire imvura kugwa ntiyari bwarekurire imvura kugwa ku isi ivyo nta nivyo waruzi bandanye kandi nta muntu yariho kuyirima nta n'umuntu yariho kugira gute yo kuyirima ariko igipfungu cari kiduga kiva ku isi kigatosa isi yose kabisa uhoraho Imana abumba umuntu umukungugu wo hasi amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo umuntu aca bufise ubugingo uhoraho Imana uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni uruhande rw'uburasirazuba arishiramwo umuntu yabumvye kabisa uhoraho Imana ahameza igiti cyose igikundiro kibereye kuribwa kabisa ameza igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo ameza igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune tubandanye manuka kuri kabiri gatatu aho ntarenze kera oya sinwasomye mayerezo 2-3 ya Bibiliya okay wewe wagiye gusoma ibyo nakubariye 2-3 mayerezo sawa kuri Bibiliya ntagatifu kweli je narenze mbere uri kurasoma niko ndasoma iyindi Bibiliya wagiriye nabi kabisa hagira hati irangiza Imana irangiza iruhuka Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi Imana yaruhutse ku munsi ugira irindwi atari ku mpamvu y'umunaniro Imana kuko ntigera iruha Imana ntiruha ngo iruhuke ahubwo bitewe nuko nta kintu na kimwe cyari gisigaye Imana yari isigaje kugira gute kurema byose yari yabiremye irabimara imaze kubirema ngo mibandanyire miki isabato rero ari itegeko ry'abanyisirayeli isabato si itegeko ry'umurundi si ry'umukongomani isabato ryaba itegeko ry'umunyisirayeli ubwo bari bari mu rugendo bwo kuva muri Egiputa bagana ku musozi Sinayi simwe yagiye kuri Sinayi mwebwe ariko hakurikijwe ibyanditswe muri Nehemiya isabato ntabwo yari isezerano ryemewe kandi ridakuka bandahanya mbere y'itangwa ry'amategeko yo ku musozi Sinayi iryo tegeko ntiryemewe pinga Bibiliya ngijya cyangwa ugenda uyifute ijya ni Bibiliya niba utayifise umwenda butiza ejo twabwita Bibiliya ari nyinshi murahari ngijya iryo ryari tegeko rigize gute ryemewe acaragenda mwarimu aja muri Ezekiyeli yagiye muri Ezekiyeli 20 ego nuko soma iyo nyari ugenda mukosore niruhuke reka tujeyo naho tumukosorere Ezekiyeli 20 ego inyandiko igira ngo iki mwumvirize neza mweze amasabato yanje ikibazo mwe mufise amasabato cyangwa mufise isabato nibatubwire mufise amasabato cyangwa mura abasabato imwe gusa uyu munsi windwi izindi zirihe ko Imana itatanze imwe izindi zirihe Imana ngo mweze amasabato yanje ayo masabato ndakwereka ndazi ko ntayuzi
jewe ndayakwereka Abalewi 2:5 umurongo wa mbere. Igitabo c'Abalewi 2:5 umurongo wa mbere. 2:5 umurongo wa mbere. Nabe ngo umunsi w'indwi ni ngorane banyarutsa mwarimu nagezeyo. Inyandiko igira iti igira ngo iki Uhoraho abarira Mose ku musozi Sinayi ati Uhoraho bamaze gushika ku musozi Sinayi wa musozi Uhoraho abwira Mose ati barira Abisirayeli barira Abisirayeli yego yuko nibashika mu gihugu jewe nzobaha ico gihugu kize kigira ikiruhuko nk'isabato yo kuruhuka. Ni ryari mu Burundi mwabonye igihugu kiruhuka isabato ryari? Iyo kunyubaha jewe haragira hati yego muze murime mu ndimiro zanyu imyaka ingahe? Imyaka 6. haba ku mwaka ugira 7 uca isabato y'iki yo kuruhuka. Ni ryari mwabonye abakiriso b'abadive barimo imyaka 6 uwindwi bakawureka umwaka wose ugahera bagira iri mu ndimo mwebwe w'inzara yo bica? Nico gituma Imana yabwiye Abisirayeli mwewe amasa muziririze yabahaye kuziririza maki ndakwereka iyindi mwari wemera iyindwi ndamuri iyindi mwarimu 2:3 mwarimu Abalewi. Mikrofone arefo nimeze neza sinzi ivyo mugizaho Abalewi 23:2 mwamundira kuri Imana yatanze nyinshi si iyo gusa. hagira kwiki uwo munsi uzubabera isabato yo kunyubaha yo kuruhuka bihebuje. muze mubibabazeko muze mwitondera iyo sabato iyo sabato yanyu muhereye ku mugoroba w'umunsi ugira 9. namwe ngo yindwi iyo ku 9 abasabato bo Mose wendwe ninde yababwiye mwebwe ivyo? Hariho isabato y'umunsi ugira 9 amajije ati umunsi ugira 9 urabaho. Ikibazo Imana mu guharura iminsi harura gute? tubwire tureke ibiharo by'abantu bo mw'isi nyimba uri mumenyi uze kuza hano haguruke ingene Imana yaharuye iminsi uza gusanga we nta nirobo y'umunsi uragira mu kubana nta uramara kw'isi burya ndakubitse aho sinjako ndakubitse Imana mu guharura iminsi bakuvuga ngo Imana yaharuye iminsi 7 iharura mu biringo bingana gute? Ni wowe uri umusomyi ucuza aha aho ndakubiza sinjayo aca genda mwarimu abeshera Yesu si sawa ngo Yesu Luka 4:16 ngo na Yesu ngo yaraziririza isabato ngo mbere ngo yinjiye ku isabato ngo ku munsi ngo yinjiye mu sinagogi ku munsi w'isabato. Aca soma Luka 4:16 so iyo nyandiko igira iti yego aji Nazareti yakuriye ku munsi w'isabato injira mu sinagogi nkuko yamenyereye kandi twasanga dusenga ubudasi Yesu aca yinjira ku isabato none cyo twari tuzoja mu musigiti natwe cyo tuzasha none tuzoja yose arufajiri ni ubudasi ikibazo nyimba mwemera Yesu akazi yabahaye muragakora baratubwira Yohani 2:2 kandi sabato itangura ku mugoroba burya sizeye mwirindira mu kanya turabaraba iza kugera turi mu musigiti ego 22 muze kubeshera Yesu muramwemeraho inyandiko igira iti igira ngo iki Mose yabahaye gukebwa ngo Mose yabahaye gusiramurwa mugabo ni kwavuye kuri Mose ni kuri basogokuruza banyu kandi murakeba umuntu ku isabato musiramura bangaye mwebwe ku isabato ko mwemera Yesu ego dawa Yesu yabwe ku isabato agenda musiramure ko mwe imwe y'abasabato ejo muzosiramura bangahe ko ariyo diri yabaha muzoze mubazanya hano ndabarabe nugusiramu abasiramuwe ku munsi w'isabato kubona Yesu yabwe tubasiramwe ku munsi w'isabato. Uyu muhungu namwe harimo acaza na Luka 2:5 ngo babambuye ikiziga cande cha Yesu mbega abari bamugambaniye bobo bari bande Yohana 5:15 Yohana 5:15 Yarutsa inyandiko igira iti naam unobona aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije nico cyatumye abayuda bahama Yesu kuko yakoze ibyo ku isabato. None simwe mwamuhamye kubera ngo yakoze ku isabato. Yesu arababwira ati kubera Yesu
yari umuyisilamu yari shehe aca babwira ngo iki data arakora kugeza n'ubu twebwe abayisilamu n'ubu turakora nka Yesu kugeza n'ubu nanjye ndakora natwe tuzoguma dukora nicyo cyatumye abayuda nicyo cyatumye abagabo aribo basabato barushiriza kurondera ingene bomwica waciye ugiye kuja kubambura igiziga rero kw'isabato nyene aribo mwamukandagwe mumuhora ngo niyubahirije isabato iteka mitwe sha twabumvise kumbe amatoza tangu yahere kuri aba bagabo nyene kuko nta kindi Yesu yari kuzira aba nibo bagomye kumuniga ngo yaziruye iki isabato mwumva mwaba kwa Yesu mwebwe turumvise sasa mwarimu ndabira kamusi ya Bibiliya kamusi ya Bibiliya page y'amajana 316 mbega iyo sabato ni iki ni kubera ko bagoma bayiririmba fanya haraka mari mwarimu kweli kabisa yarutse mu izgeni muto nagezeyo ego hagira ngo iki desturi nyingi za Wayahudi ati mu migenzo y'Abayahudi kuhusu utimizaji wa sheria ya sabato ego ati bukwariza amategeko y'isabato hazikumpendeza Mungu ati ibyo nivyigenza binezerera Imana kugira vyose kwa sababu kubera yuko ya tabia mbaya ya watu kubera ingeso mbi z'abantu ya watu wengi walikuwa nayo nico gituma cyagenda muri Korani ko Imana yabapfumye bacika igiki inkende baadhi yao bamwe muri bo walichukizwa kwa sababu waliona kama waliziwiliwa kufanya shughuli zao za uchumi kugira ngo birondere amatungo na kujipatia pesa nyingi no kugira bagende kwirondera amafaranga menshi Amos 8:5 ndangitse muri iyo minsi umwanya wahetse assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa islamu takbir Allahu akbar umwanya uraheza ariko bumvise kuniko ivyigwa by'abasomyi bigenda kweli kuko nabonye na mugenzi wanje umuhagarikizi ntapinga cyane ndamwegereye cyane mu minsi nzomuha n'ikanzu yambare inshallah uko bimeze nuze rero ngaha wakire mugenzi wawe hajya tugiye gukora kandi minota 20 kuri 20 umwanya twacaho ufise leo ni leo Yesu nashimwe